abagabo nidushima shaka kugira idemo nziza gute umubona izindi zishushe umubona abandi nta mukobwa w'icuku uzobona azana inoti wawe umukobwa w'icuki kumusaronderwa n'abahungu nka veni none azokurondera we gute bra ariko wa muntu nyene abona amasura tuvugije ukuraro harayabarenze harayari moyenne hariyo nayo mengo ni pirate nkuko yaheze imyisi tutabonana hari abandi wari kumwe nabo rero nimba je tutamana na Fanny arafise abandi bamana kishi none sibyo kandi najewe ndafise abandi twamana kishi kandi je kutamana na Fanny ntaco nahumbye amajambo nakubwiye ngitangura muri iyi si turabayeho urashobora gutera imbere ukagumura uko wari hari n'undi ateye imbere abo bundi hari umuntu ateye imbere ahindura n'abagenzi kandi aho ndakwishuye ndahejeje Sabasi nawe nyene nuko nyene Sabasi turi kumwe najera mpamagaye ndamufasha sinema turi kumwe bimeze neza cyane ngira ntaratera imbere kubera ko ushaka kwivyimbya ngo warateye imbere ewe mbe uteye imbere je nimba nteye imbere wenda gutunze wewe ujya kubera jewe bajya uca ko mwibarabara bagenda n'amaguru cyane ikinga bajya kubera wewe uteye imbere tera imbere we nabi wawe unezegwe sava nko kuri Fanny mwi minsi je twaraje imivuga butumwa ahantu igitego twarasenze turasenga twari mu gikorane haza umupasiteri ni wawe undagira gutyo ugacugwa mugoje bijya ntibinkorako mu bintu yavuze aho hantu mperutse kuvyumvira mwi minsi yaravuze mu ijambo rimwe ndagibutse mwi minsi navuga telefone ndarigendera yaravuze ati yaramwatuye ko amajambo menshi Fanny aca namubwira ati hari abantu bakuri hafi batumutagira ku isezerano ryawe irifo kuhindura abantu muri kumwe iryo jambo ryavugiwe imbere y'ishengero abantu rero bari mwe none wosanga nari muri abo abantu benshi ntibaza muri filime ko bayikunda ubwo bareke dupambane twe turayikunda twe dushira mu buryo bwacu kandi tutabugarukana sivyo ariko hari abandi baza na cyane kinyereka ko atari gukunda sinema abantu badusaba kuja muri sinema nka 99% n'abakobwa kubera ko abakobwa rero barabona ati hajya niho nzomenyekana hajya niho nzohura no mu diaspora kuko tutabeshanye hari aba diaspora bafise ingeso ndabivuze bafise ingeso yo kuza mu kuraba sinema zacu agamije kuraba idemo kandi kenshi umukobwa agiye muri sinema nubwo yoro nk'umuntu ba sugar daddy bene sugar daddy sugar daddy nubwo yoro nka sugar daddy akazara muhereza nk'ibinoti mama yangi icubero yaguha gitagabana kubona ba diaspora bana uwa bituma hako nzova mu yisa abantu bavuga ko hari ukuntu mbanye nabo nabi zofuma imva ngaba bavuga ko nari kirofu nari kijuju haro n'abagenzi bagiye bampeba ngura ikirofu yego ariko kuko haro n'umuntu ashaka kwita ikirofu ntazi ubuzima bw'iwawe ntazi ingene ubaye mugakabona ikirofu eske ikirofa gitera imbere gute ikirofa gitunga umuryango gute kuko unyisi ikirofa mugabana banje bazi uko ntari kirofa kabana banje bajya neza bayiho neza bajya maheza navyikije abantu ibyo nabikubwiye uva kera nari umuboyi kugira wewe ababoyi bari ngaha bose Bujumbura siko bose baca batera imbere hari Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibazana shamba muri industry Buja Flavor. Nuko tumaze bikora reka tuze dukengurikira Imana hamadusura dukengurikira mu bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude wherever you are. Ndakubwira ati ndakunda cyane kuko uri muri bamwe ruvuga batuma dutera imbere nuvuga turi muri tuja muri ya ntambwe yo kurondera nuvuga kagashimwe ka Silva tubura abantu bakigura turonke agashimwe ka Silva ko turonke 100 by'aba subscribers. Nico nagutumira nuko ugira subscribe numaze kuyigira naho ni fresh amundi mutarayigira tumira mugenzi wa tumira mugenzi kugira ngo tugire subscribe. Hamwe munsi mfise umutumire witeka je kubganje n'umuntu ubaha cyane nkunda cyane kandi kuva kera n'umuntu wa mbere je novuga ari mu bantu ba mbere bamaye ikiganiro no mugiye gitakora karukazi ari umuntu wa mbere bamaye opportunity yo kumukoresha ikiganiro nawe ni Abel ndwa misi siko dukoranye ikiganiro yamafise mudi yamafise vibe basi kuno musi nawe nyumenga biratandukanya Abel bite kwanza Abel ni sawa birazane uragwaye kubera uragwaye vraiment umenyere gutya gajuka bashaka ngo ari yashaka kugwara jere ndakomeye yego turi muri 2022 man kandi wewe kwa warampebye waranyase urumva iri focus usanga narahindutse ndaca nduwundi atandukanye no waruzi mu myaka basirigize ndaguheba
nabyo bari sawa ni budget yarigeze guheba gabe budget yarigeze guheba mbo je kare numvise umbwira ngo uze kundaba avuga ati mbo je nubwo ubu nta n'imyanya nkironka ibiganiro reka uyu mujama ndabe nimba agezwa n'amahoro sinamenye neza ibikugenza vraiment buya je sinari no kwemera kuko ari ibiganiro byinshi ubu ntapfa kwemera ubwo navuga ati uyu mujama heze imyaka kandabe ibimugenza ariko je meze fresh abeje shobora guheba be sawa ariko ni bo abe ni sawa ko ariko urabona ko abere vraiment afise ko amakenga mbere ho yasuka ariko byari kugenda abere nawe suko byari kugenda ndaje kwete mbo birashika igarigiye umuntu ashaka kuba umukunda kubera iki kintu kanaka cahinduka ugasanga ntukimukunda ivyo byama byaba cyahindutse kuri abere gabashe uvuga ko namukundira abere cyari ntacunze ashaka kuba hari nko mbe waruzi ko je hari abantu bamwe nabonye ashaka gukunda kubera ufise imigenderanire na naka kubera akunda naka nawe ukabonerwaho navyo urabona umuntu akakumenya kubera naka hama ukabonerwaho kukundwa nawe kubera naka ariko abere jewe kubwanje je nakumenye kubwa boss wanje yego boss wanje yavuze ati Beni uyu muntu uko bigenda kose n'umuntu twavanye kuri zura mu ibigani kandi boss urashari kumwe nabo boss murashari kumwe kandi vraiment bujahiti dukorana ibintu byinshi cyane uvuga umuntu ntameze neza wese nibaza wibyutse horo byukomeze gute jewe muravuga beze neza kwe ariko abere tuvuganye ukuri abere tuvuganye ukuri wewe uvyutse uriko uratambuka ubu hose bamufise morale umuntu akugirire nabi wa muri kuraryo nubu ndaryohewe none ubibona basi mbwira basi narakubabaje basi abere mbwira ona kubabaje basi ndagusaba babaje je ndaryohewe bro mbwira basi ona kubabaje ndagusaba babaje oya muramba urazi abere urazi bo je uratwara rigize igihe ndava muri bujahiti ndagaruka rero abari bose jewe simva wowe uri muntu numva nikiganiro ca mbere kuva ngarutse ndagukoresheje rero si bose arabona hararonka n'ubu nyiko ndarondera bide nutwe umwanya kandi utwo arugize kugara ibintu by'ama interview nageze kubibona nta interview nkikora cyane nawe kuza kwemera dukorane nashatse ati uyu muntu amaze imyaka tudakorana sha ava mbona nabi usanga agira bwabo nsigaye ngara nibi ariko nta mwanya nkironka kwera umwanya ni muto sana w'ibiganiro rero nabuze ati kwaheze imizo dakorana reka niyaranje mpiga kanya niko kuvanda ryamye ndakurindira uranateba ndanarota nagumye ndotuza urumva ko nzi kurota neza nagumye ndotuza naho ndomba nagiye vraiment ariko urabona ko wandindira yego nagerageje yes ariko mbo kwari kugerageza kugira ruve abere ikintu cyatumye abantu uvuga off kintu cyatumye nuvuga atagira morale ariko ndumva umenga abere ni yarakivyuka abere wewe n'umuntu wa mbere nuvuga nawe umuntu amugirira nabi ntashobora kuguma akabitsa ako kantu kuko ivyo bivugwa n'abantu benshi cyane abere ko rikomeze gutyo jewe nabonye umva ndabwira hako nzova mu yisi abantu bavuga ko hari ukuntu mbanye nabo nabi nzofuma imva ngaba bavuga ko nari kirofu nari kijuju kuko abantu b'abarundi benshi hari ubuzima ubamwo wibereyemo witekereje bakabona uri kirofu hari n'abagenzi bagiye bampeba ngo uri kirofu yego ariko rero kweri jewe ibyo bintu by'amashavu n'ibiki no kwigira ibintu byatare navyo nshoboye nzofume nitwa ko nari kirofu kuko hari n'umuntu ashaka kwita kirofu ntazi ubuzima bw'iwawe ntazi ingene ubaye mugakabona uri kirofu eske ikirofa gitera imbere gute ikirofa gitunga umuryango gute nta kirofa gishobora guteza imbere umuryango turi muri iki gihugu twese turakizi turi Bujumbura turahazi kugira utera imbere niwe upambana ni upanga mutazokwama mwibaza ko bikoroka biva hejuru rero nk'umuntu akwise kuri kirofa ucumureka nyine ukamureka mugabo ubuzi kutari kirofa kuko unyisi kirofa mugabo abana banje bazi uko ntari kirofa kuko abana banje bajya neza babayeho neza bajya amaheza ni kirofa amana ivyo co bishobora ikirofa kirashobora gukina sinema kikamamara mu gihugu n'abandi bakina ivyo bibaho gute muze muvuga ukuri ahubwo ni ryashara abantu badashaka kwemera kuko kwemeza abantu biragoye na Yesu vyaramunaniye araheba aragenda ati mwenda bahevye yaragurutse aragenda igihe yarazutse burya bari abatipe bibaza ati ebana narudi kandi muri bajya hari abavuga ati ndaswanda muhonde kuko abantu baragoye ntibashigwa hajya bari gusubira kumwica rero hajya baguma bavuga ngo aragarutse tugira tusubirane ibiki aja hano ati abantu babona anapanda bye abisi baragoye kwemeza ariko uko biri kose bemera bakinda bagaramye canke bo bamye bemere nta bwenge buke dufise ufise ubwenge buke ari ibintu tagira ko nyine kandi
ntuniyemere kandi no kugira ku bintu s'ubwenge burenze n'Imana irafasha mugo nawe prazi wawe zirafasha nama navyikije abantu ibyo nanabikubwiye uva kera nari umuboyi kugira wewe ababoyi bari ngaha bose Bujumbura siko bose baca batera imbere hari umuboyi mu buzima bwiwe yumva iterambere rya mbere ariko baronka umushahara waho hantu akumva uko ashobora kugura umwaba wa ruguru akumva ko ashobora kugura ingurube ya ruguru akumva ko ashobora kubaka inzu y'amatafari mabisi akarongora akumva ubuzima naho nyene akumva aratunganiwe n'umwugo rupangu akumva to hava ku buryo binashika gasaba ikonje y'amezi 6 akaja ruguru agasiga undi mukozi bitewe n'utuntu agiye kwitunganyiriza ruguru ati nyuma y'amezi 6 nzogaruka ubwo rupazo rubamwo mpaka kabumutama n'imvi zikaza kavamwe nyene ingufu zose zaragiye asubira ruguru none urumva uwo prazi iterambere ziwe naho nyene zagarukira yumva ko prazi iterambere yiwe ari kuba afise akazi gashobora kumutuma yogura umwaba gashobora gutuma yogura ingurube gashobora gutuma yo kubaka akagira na mariage ya ruguru nyene nta kure abona tutabeshanye haro n'ubundi ashobora kuba twari ikinga kumva ubuzima bwiwe ni kinga ntiyumvira imoto mugo hari wundi atwaye ikinga plaza we ziguma yumvira ati nzogira ku moto ryari yagira ku moto tisha wapi ntatwaye mapinani sinzemera yagira ku mapinani wapi je ntageze ku mapina 6 aguma tera yevuriwe kubera bwa bwenge Imana yamushizemwo arabukoresha neza uko buri urumva gutera imbere simpanuka sigiturumbuka ntibyizana ntibiva hejuru ngo bikugweko wapi urabirondera yes iyo ni conseil nziza cyane nka Abel nuvuga umupambanye je niko no mwita kubwira yuko je natangwe nuvuga akazi kubo house boy ko gukorera mu nzu ariko no musi aho ngeze ndabikingurukira Imana narapambanye naravuye kure nemva naratsirago ninze niripambana gusubira nuvuga muri bwa buzima bizofata igihe sije na Abel man gusubira mu buzima kanaka ntagiye bifatiye uramutse biba ukoroka kujya kwivoka ngo bizomusaba imyaka 10 kugira ngo asubire ya ukoroka kujya kwivoka biramutse biba kuko hariho ibintu byinshi bibaho je ndagutwenze ndabwira akantu kamwe je 2015 narakorotse mva mu nzu nabamwe yari nziza ndakoroka nja ahantu bita mu gikungu meze nk'ubukwebye nja mu gikungu muri chambre salon ya 50 ndayibamwe ahantu mu gikungu hirya abantu bambona ndiko ndagana n'amaguru nibaza gusinda nazwi kumbe ati wa mugabo yamadutiramesha kuri televiziyo basha kuko nabise indirimbo nyinshi za Burundi ni heza Burundi ni bwiza indirimbo ihakwa no kunkora ko ngo mvuga bashaka kuyita nk'iya politiki kandi atari ibyo je naririmbye 2013 yivugira Burundi ko ari bwiza ibi abantu bakibaza ngo ngira leta yarampaye n'amahera ngo nta kuntu indirimbo nkijya wogenda batagushimira buze Burundi kujya ariko ndi mayibobo ndahunga ngenda hano mu gikungu ndahunga sivyo nibera mu gashambre sala none ukurikije ubuzima naririmo aho ubuzima sinari nkorotse ibintu bishobora kuba bukaba bukoroka uno munsi kaba wundi ntumenye iyo biturutse vraiment tuze dushima Imana nimba turi mu mahoro ukabusha kugira ya migambi neza yo kwiteza imbere nugushima Imana kuba nk'ubu amahoro ahari mugora ashobora kuba ikintu ubunyene gituma wohunga bya bintu byawe byose wari ufise ukabitanga ahubwo n'amahero kuyata muri banki ntuyarutire n'imodoka ukayitanga mu rupangu nkuyijana ugacugera n'amaguru ugatombora udapfuye ugagira nk'ikongo ugasanga usigaye wimba amabuye mu mwonga nk'abandi nibiki warutunze gukoroka rero ni segonda nta buhinga gutera imbere bitwara umwanya ariko gukoroka ni segonda man guys urumva yuko akubwira ati niyo mpamvu tutegereza kubaho umenye ukuntu ubaho utazishira hejuru ngo arahandi hantu usigaye warageze ngo igihanganye oya umuciye bugufi ko nta kintu catari gihari muri yisi wokangisha abantu nta nicuri cyo wokangisha abantu benda gutwenza ndakubwira kano kamwe kubera ko ushaka kwivyimbya ngo warateye imbere ewe mbe uteye imbere je nimba nteye imbere wenda gutunze wewe ujya kubera jewe bagica ko mwibarabara bagenda n'amaguru cyane ikinga bajya kubera wewe uteye imbere tera imbere we nabi wawe unezego sava mugobo rekeraho mera nkaho umengo ntiwateye imbere ntuwishire hejuru kuko nujye taratera imbere ntacu murusha nta nico n'ubutunzi bwa ntibukubesheje ne nk'ubuje nimba je nkenye cy'ubutunzi bwa ziranotsi burantunze ubwa Siyoni burantunze singenda uko nyene nkatungwa n'uko twanje ubutunzi nubwi wawe nabi wawe nabufasha buha akazi base nimba ukoresha abantu 1000 abo sava bo babwira ko urenze uri boss kuko babayeho kubera wewe banateye imbere kubera wewe mugo bajya abandi bose
hariho n'umuntu arara ubusa general ndi sinda namenye ko yaburaye none uza kumirata ko nguri boss bitugana ubu boss nubwi wawe wenyene nubwi wawe wenyene nabi wawe abo bugira akamaro abandi ntavyo ugenda bagarako oh yeah yes ni conseil nziza kuri babandi nuvuga baronka amafaranga canke nuvuga bamwe baronka ibiru bikaza agatagura kwiyemera mu bantu bariho kabisa bariho kandi mu bagenzi babo bariho abe yes sana bariho ndababona kabisa arose ibintu kwera babaye uwundi nabo bagendanya akabata akabona yuko mutagishoboye kugendana arahindura abagenzi ro system umuntu abamo mbere je ndakunda kubibona kwe umuntu agahindura abagenzi agahindura abo bahora basangira agahindura abo bahora banwana byose akahindura je rero ingene forum nyica ingene ndemwe ibyo system nazo nshoboye kandi biri mu bintu bituma banyita ikigugu banyita ikigugu yes je ikibazo cyo nifuza kubaza Abel wowe unuvuga mu bintu bivugwa cyane ni nkuko uri umuntu ufasha abantu benshi cyane cyane muri monde ya film ariko kenshi ngo bihera ngo baguhemukiye eske biva kuri wewe canke biva kuri abantu canke nibihuha by'abantu bavuga la plupart injo jamu ndakifuza kubyumva mu bantu urafasha urita hari abavuga ko ndabafasha reka ndabishimira Imana ko hoba hariho ababibona ivyo biramaze kandi ni kuri Imana ibahezagira hanyuma nimba hari abo bihera hari igihe bihera kubera ngira baba bageze ku byo bashaka umuntu wese kugira aze mu kintu hari igihe abakeneye kugira ku kintu kanaka twebwe dufise ikibazo muri ibi bintu turimo hari umuntu akurondera kubera abona ko umurenze kurentere kanaka gukeneye ko burya n'abantu badusaba filime suko bazikunda bose je ndashaka kuba ku munsi ndonka ama message nka 20-30 y'abantu bansaba kuja muri filime ariko ubu ngenza gake cyane kuko nugaze kubwira nshira muri filime hari gica zubagamije akigeze ko bizaba biheze abakeneye aze muri filime namara kuza muri filime suko akuyikunda tuvugisha ukuri abantu benshi ntibaza muri filime ko bayikunda ubwo bareke dupambane twe turayikunda twe dushira mu buryo bwacu kandi tutabugarukana sivyo ariko hari abandi baza na cyane kinyereka ko atari gukunda cinema abantu badusaba kuja muri cinema nka 99% n'abakobwa kubera ko bakobwa rero barabona ati hajya niho nzomenyekana hajya niho nzohura n'umu diaspora kuko tutabeshanye hari aba diaspora bafise ingeso ndabivuze bafise ingeso yo kuza mu kuraba sinema zacu agamije kuraba idemo kandi ukacubona mu commentaire ngo akunda sinema zawe ibiki mugo kwa gukunda sinema zawe commentaire ziguma zijja ku mukobwa wewe ni ukora sinema ni ukoresha ama miliyoni yawe uburyo bwose ni wewe mugaguma yivugira naka yo ngurarenze na avuga idemiri nguranezera ngurarenze uko no gukunda sinema cyane gukunda idemo mureke kutubesha ni gukunda idemo kandi uwo muntu aragerageza uburyo nubwo yoza no mu Burundi ya demo zo mu Kairos mugo wewe manager w'ibintu ushira nk'uburyo nakurondera nimba ari gukunda sinema ugakunda sinema ukabuzi kuje sinema irazimye urazi kwizimye kubera ko utandonera nanje umugire murarenze ari je nshira mu buryo nije namuzanye bwa mbere ndamukubera ndamuzanye wewe uramumenya ariko muca mucomoka vura gasanga n'indege yuri yagiye za Dubai mane uri ngaha ari ushira mu buryo nasanze ariyo mpamvu rero abakobwa benshi badusaba sinema kuja muri sinema kubera baraba target za mbere nizo gukundwa n'abantu kuronka abantu babakunda biciye muri sinema kandi kenshi umukobwa agiye muri sinema nubwo yoro nk'umuntu ba sugar daddy mbene sugar daddy nubwo yoro nka sugar daddy akazara muhereza nk'ibinoti mama yangi icubero yaguha gitagabana ukubona arakirahera kigenda ubona rero cyo ituma wewe umbaje ngo abantu bafashije ibiki bagenda n'inzira nyinshi zituma bibuko man ba diaspora bana wo bituma aba diaspora bana wo bituma aba diaspora barisha ibintu wowe kunda sinema man kunda groupe urazi ko ivyo nyari ubimenya twatavye tumenyaga Abel twebwe twa turi gibakavye none jeyo wamaze nko kuronka nk'inoti ziciye muri sinema mbamaze kubikubwira ati hari umuntu yangereye ibintu sivyo ariko shugama mikikaguha abashugama urazi kibazo abagore nubwo biba bishika bagakunda abahungu ntibasarisha nk'abagabo tuze tuvuga ukuri kugira uzo n'umukobwa umugore wanda gukunze ibiki numva no gufasha no gira ikishabi bagake kabisa mugabagabo
sha abagabo vraiment wapi ntibinyegeza kandi abagabo Jesi ndabimenye ivyabo kabisa. Abagabo nidushima, shaka kugira idemo nziza gute, umubona izindi zishushe. Umubona abandi ugira nka wundi ati sinzorongora ngo baguma bavuka ni baguma babeza. Cha. Vraiment ugo nkawe buraretse vraiment. Buraretse. Kuko abaguma baza babarenze. Rero samaye. Utabaye umuntu ari seri, utabaye umuntu nyene ari seri. Biragoye kubamo. Biragoye. Two kwitonda rero twebwe abaje. Urashaka bitonde ko je narahejeje nyene. Urashaka witonde gusa ikindi. Banza iruke n'amahera ushaka ntunihute kurongora. Iruka n'amafaranga kutirutse n'amahera nta mukobwa uzoronka. Urukundo wo gukunda gusa uri kura mutwengera nta kuzoronka. Nibishikana ko karonka babandi numva ngo hari abantu maze nisi numva ngo barongogwa abahungu barongogwa. Uzoronka wa wundi yihevye avuga ati je ndabana nzopfa ndi nkumi. Umwe yihevye nta mukobwa w'icuku uzobona azana inoti wawe umukobwa w'icuki kumusaronderwa n'abahungu nka vene none azokuzanira azokurondera we gutevra ariko wa muntu nyene abona amasura tuvugije ukuraro harayabarenze harayari moyenne hariyo nayo mengo ni pirate ujya muntu rero ari mu rundi rugero nyene avuga ati shaje yuko yenda bana wapi atomba izo noti ayaca zikoresha mu gihugu kurondera umuhungu kuko byase mu rukundo original reka tugira urukundo rw'inoti ibyo bintu nivyo dusatswe byo nuko birabaho muri misi gabe kandi biravumye muzobinyegeza mugeze ryari muzobinyegeza bigeze ryari niko biri igorare cyane yes ariko urumva yuko ni impanuro muri rusange Abel akubwira ati sinkina filime gusa ni impanuro muri rusange ndazitanga bivanye n'ibyinshikira mu bagenzi banje tugendana bivanye nabo twagendanye bivanye nabo tubana mu mafilme sibene Abel ndo sha je vraiment nukuri abantu baransabuje muri cinema mugabo nukubigenza gaki kandi tugiye dutegura n'amategeko tuyashire mu ngiro umuntu azogasa kuja muri cinema tuzomwa iryo tegeko niyemera kuryubahiriza aze yego niyemera kuryubahiriza aze kandi hazoba ikintu quelque chose kugiruze muri group kuburyo harura ati je nanje narakoze iki kintu kugira nje hajya ahantu bizogufasha gukora ico kintu ugikunze kandi ucubaha mugo tugiye tugira ibintu bya pirate upfa gutora sha uzosanga nyene wahuye n'ibintu yego yes mbega umuntu ashifuza kumenya mbega Abel ko afise ko afise mbega ni groupe iranditswe cyangwa imeze gute ni groupe itwa gute je groupe yanje bayita G5 production G5 production niyo groupe yanje kandi irahari irakora ibikorwa murabibona yes irafite na YouTube yayo YouTube ni Abel Ndwaye official YouTube yanje ni Abel Ndwaye official mugo groupe ni G5 production sinashatse kuyita G5 production TV kubera nabonye usanga kibagoye kugira bagifata hari abantu baraba bijya bintu bakurikije gukunda Abel nyene ubwiwe navyo atireka ngumi ndi Abel Ndwaye ntaco bitwaye yes cyo kubganje n'umuntu nemera cyane muri monde y'amafilme uno musi uri kurabona abakinyi benshi bamarereyisi bariko barafatisha uyu mugabo arafise mu ruhara cyane kuko tuko turabona nk'umukinyi azwi kwizina rya Baza like ba Fanny Lavine bariko barakora neza ariko turavye uri mu bantu ba mbere bagize ico bakoze kugira ngo bashikeho bashitse n'uvuga Abel Ndwaye ibintu byava binkora ko nitubibandanye cyane je gusa ndashima Imana ko hari abantu twagiye turakorana kandi neza tukagira ibyo dufashanije kugira sinema ndundi tera imbere hama mu byukuri tutabeshanye nuko abantu bamwe bakunda kuvuga umuntu atakiriho reka ivyo bintu muze murabivuga tukiriho kuko nibyo byiza je ni namara gupfa ntuzoze kundata narapfuye bivuge nkiriho nk'ubu je hari umuntu ari mu Bubirigi ngamvuga ubu nyene umukobwa ari mu Bubirigi numukobwa azwi cyane mu Burundi ari muri bana bakora impuzu z'ibiti na president kambara ishapo muramuru ya mukobwa yandonde yarantelefona ambwira ati sha nukuri ndakunda ibikorwa byawe mugabo harimo n'ishari rya mbere nuko filime nziza zibonetse navuye mu gihugu je ntangiye kubona sinema nziza kubera wewe nukuri yavuze ati sinema mukora zirarenze zije nzona ndavuye hanze jenze na acting nawe byari ibintu nakuze nkunda kuva kera mugo nkara amasinema bakina ni yandi baje nyabonyegeri bajara nta bintu bisukuye biri karite bazana tiriko wenda bye sinema zawe nsanga zirenze uminguri kanumba yakinye umengunyi nta tandukaniro riri ry'umu Tanzania canke ry'umunyarwanda canke ry'umuntu ubona ari sinema iri ku rwego rwo hejuru
rero iyo turose abantu nk'abe tubwira batwakuraja biradufasha ariko haruye uburyo tuba twakoresheje kugira bijya bibe si coroshe kandi ukabona abantu barabibona ko dukora ibintu byiza kuko tutabeshanye ku rwego rw'igihugu ngaha ariko barabibona ibyo dukora twe turakora byiza ariko umva ndabwire aho nciye hose je ni Abel ni barabara ahubwo n'imodoka bava abura gatura ikurikire inyuma Abel ararenganye ariko ni wewe urigero ubona ikintu kibaho ubone umukinyi wa sinema banavuze ati karibu kuri stade niba ari kuri stade habaye ikintu kanaka cugwaruka uko ari ibintu murambona je ndabibona muri televiziyo byagiye nkabona nk'ugwaruka ikintu kanaka gucubona batumiye abastari batumiye bakina comedy bakina none bakina comedy kweli bafise message zituruta nako turafise message zifasha abanyagihugu zifasha igihugu turatuma igihugu cacu muri presidence sinigeze ndababona mwebwe uri kuri mu business wayonyora mukina sinema je sinzi ivyari ivyo man je navyonze kuko sinigeze mbona ibikorwa nyene dukora ku buryo tubona ngo hari umuntu umwe basi yaserukiye sinema yagiye mu rwego kanaka rw'igihugu abo hejuru bamutumiye nimba hari ibikorwa kanaka bagira reka sinigeze ndabibona cyane ko baratarunane mufitani Abel abakini ba comedy bagize bafirunane nyabaki abaririmbyi nabarebye bisurunani gwananiranye group ikaguma isambagurika ntuze ijya ntuze uretse ko bagira amatora ubwo ni gurunani ubwira umbwira none kugira umbwire kandi gwara bimaze imyaka gwara nani jewe maze muranjano harano nigeze guca nkumva umuntu ambwiye cyangwa ndagukunda vraiment ashango ugira udukino twiza ngira reba dufata ko tugirira udukino none nk'umuntu agira udukino wewe umwegera woja ahantu hakomaka muragira udukino mugo uko ndabibona je neze ko ari message dufasha abantu kuko hari abamama benshi birigo baraza bambwira ngo ngo abana banje baragukunda utanga ama message meza ugira iki je nkaca nabwira je nk'umuntu ambwiye ngo ufise udukino twiza nyine mugati ya urumva mu isanga ababi udukino we numva ko abayabigaye uguze sinema igutwaye miliyoni 5 ngo ugira udukino twiza ibintu bitwara ama miliyoni 5 angahe ugira bibe kujya ega babibona bisa kujya bazana ibintu batora umuntu azi cyo bita production azi kamera icarico azi image ukuzimba kwa image bijya bintu ntubironka ku mahera make ivyo reso udukino rero twe nk'abakinyi ba sinema namenye gituma kwere ariko ngira bizoza bukebuke ngira ngo bizoza mugabo nyene umwanya umwe umuntu acagira ubwo batingira ibintu dukora sanga bitemewe uraze yo gukora ukoze ibintu bitemewe mu gihugu unafungwa ngira rero ntabyo babona ubwo reka ntibabyumve reka nibace babiraba bace banjana ushaka bace bireke ntibace baja kubiraba bambone abantu hari mu mpimba ntabyo bazi yo tubandanye ibindi ntabyo bazi ko tuyikina cyo babizi hoho ariko Abel afite ikibazo Abel gere nabonye video uko uravuga ati abatanzania barakunze gutejya film warakura ari action wari urimwo like wari kumwe n'umukobwa mu gitanda barakubwe sasa mani we cyangwa uragwaye cyangwa nukomeye nibitugari Abel ngo Abel akora uvuga ngo je mvuga sinzi biriko biraba oya ajya muri shooting aberamwo vyinshi ahubwo ijya nani kaya kantu nagashije kuri stati abantu bakaravye bararenze barambwira ngo usiga biryosha stati mugo ninda gasanga ngo nakavanye Tanzania afite nako ndakina n'unya mukobwa turi mu gitanda hama birashika abakobwa nyene abantu cyo dukinana barambwira ngo ukuna muwaza ngo namwiyumviriye kuko ari mudemu mwiza ndamubwiye ati ebana je sinamwiyumviriye kabisa yoba namwiyumviriye ngaba mwari gusanga habyivyangana ninuze oya ati murambeshe gusa abatanzania nyene batevya filme kuko kuva mvuye muri Tanzania sinema zindayironka biransaba gusubirayo kugira ndabikurikirana ubundi mwanya nkaraba ubwo buryo bitwara kugira nsubire mfata indege nje hariya n'ibintu sha corona rero iragatsindwa ituma amahera bumurengera yo bakorona idahari bya bisanzwe ncavuga ati agenda ya Tanzania gute kugenda n'imodoka naho ndashobora gupfira mu nzira kubera uburuhe ibintu je batanzania baratevya sinema ni nziza irikiyakogwa ariko bayitebeje kabisa yes kumbere ni kibazo nabajije Abel ariko Abel ntiyacisha kuyinyishura neza ariko abantu barakeneye inyishu Abel
like nabantu navuze yuko uba waratanze nuvuga ingufu zawe kugira ngo bashikaho bashitse nabo kubgabo barashizemo ingufu kugira ngo nawe nyene ibintu byawe bigende neza cyane ariko wavuze ati ndabivuze bava binkora kwera ikiyabe umva ndabwire we nimba wavuze ko ari mumaze gufasha muri sinema niwe wabivuze sije nabivuze kandi iyo dosiye ntayo nshaka jewe nakubwiye niwe wabivuze sije nabivuze mwari kibazo gabe we nimba ubona ko nafashije aba ari we wabivuze Imana ishimwe nuko nyene uzumva tu we nuko nyene bimeze Abel je ndakuzi abo bari muri kumwe sije nabivuze nta nibyo mvuze nta nibyo nzigera mvuga oya je nkina sinema zanje giti canje ariko ni kibazo cyane nubwo ndi pam muri sinema sinjeje gufasha abantu muri sinema kuri kibazo nakikobana uri kumwe na Fanny Lavine ubugenzi bw'abantu uko imisera ugenda wunguka abandi bagenzi no munsi urashaka kuba uri kumwe nanje keshi arije dufate ko bangezweho canke ugezweho ni nkuko we haheze imisi tutabonana hari abandi wari kumwe nabo rero nimba je tutamana na Fanny arafise abandi bamana keshi none sibyo kandi na jewe ndafise abandi twamana keshi kandi je kutamana na Fanny ntaco nahombye kuko je ndafise abandi je twamana nabo uwo mwanya umuntu wese irifo kujana n'igihe kandi simpaka ngo nimba warambonanye na Fanny utubizo kwame kujya eske numugore waje kubera ki twamana buri segonda nk'umugenzi nk'umusangiye nuvuga akazi ko gukina amareresi n'umugenzi rero n'ubu birashika twabonana birashika twabonana kamikazi wewe gute yewe mama yakinama ako mwana mwabaye muti umva nakubwiye mu majambo nakubwiye ngitangura muri iyi si turabayeho urashobora gutera imbere ukagumura uko wari hari n'undi ateye imbere abo bundi hari umuntu ateye imbere ahindura n'abagenzi kandi aho ndakwishuye ndahejeje Sabasi nawe nyene nuko nyene Sabasi turi kumwe najera mpamagaye ndamufasha sinema turi kumwe bimeze neza cyane ngira ntaratera imbere naratera ariko umva nabwire mugenzi hariho iterambere kanaka iterambere nogera ko rikambuza abantu twamanye ataco mpfa nabo ngira gatsindwe je ntaryo nkeneye nzogume nkenye mugo ngumana abantu kuko abantu niryo tunga riruta ibindi vyose je ndumva nkunda umuntu ndakunda abantu kurusha ibindi bintu vyose uranyumva je iterambere nzogera ko nkaca mpindura system y'ubuzima nabamwo ahindura abantu bose iryo terambere naryo nkeneye nzorireke sivyo nzorireke kuko mvuze nko kuri kamikazi rumbajije kamikazi imperuka aje hanze turamurungika ndi mu bantu bamusezeye turamutegura surprise twaramutegura na surprise muhiriwe turateka turafungura turamuherekeza nk'abakunzi biwe mama yangu bitahereye haje agarutse twarasubiye tumugira surprise yo kuza kumwakira ndabibwiwe n'abandi twari kumwe dukinana ati kamikazi araza kaje kumwakira turagira surprise yaraje bwa mbere tuza kumwakira tumwakiye turatahana tugira mu kigobe aho yarashikiye hanyuma turamubwira ati bye turataha niyo munsi mpirukana na kamikazi yaciye amara ukwezi ari ngaha ivyo yakoze vyo yarimo ivyo wabona naje nabibona ko muri show media mu nyuma numva yuri indege yagiye mu nyuma numva yaragarutse vyahere nta munsi niturashwana n'umunsi umwe gusa ndi muri ba bantu nuvuga ati yarabonye ko tutakiberanye kugendana kuko umuntu wese aragiriga akavuga ati ujya je ntitukiberanye ko twogendana bivanye n'umuntu ukwameze canke ku nyungu ziwe kavuga ati ngumanye nabajya biratuma impumbi binibi rero ntawo vyinjiramo arashaka kuba hari ibintu yabonye impamvu ziwe kandi nzima zakamaro sivyo hama nko kuri Fanny mwi misi je twaraje mivuga butumwa ahantu igitego ico kintu sinabwa kivuga haciye imisi ico kintu rero twagiye mu igitega ikintu twagiye mu igitega twarasenze turasenga twari mu gikorane haza umupasiteri ari ni wawe ndagira gutyo ugacugwa mugo je bijya ntibinkorako jewe byo kugira ngo ngongwe nabiwezi je sindimo yaragira abantu uje baca bagwa turasenga mu bintu yavuze aho hantu mperutse kuvyumvira mu imisi yaravuze mu ijambo rimwe ndagibutse mu imisi navuga ati telefone ndarigende yaravuze ati yaramwatuye ko amajambo menshi Fanny aca namubwira ati hari abantu bakuri hafi
batuma utagira ku isezerano ryawe il faut kuhindura abantu muri kumwe iryo jambo ryavugiwe imbere y'ishengero abantu rero bari none wosanga ubu wosanga nari muri abo erega ibyo byavugiye mu ishengero sinza ntubura simbesha ni ibintu byavugiye mu ishengero turi gusenga biravuga ati hindura abantu bakuri hafi baratuma utagera ku isezerano ryawe ndashobora kuba ari ndi muri abo urashobora kuvuga ati je nafashije byinshi Fanny mugo ugasanga ahubwo mu byo nafashe ubwo bwari uburofa namusubiza inyuma none ko cyo wogena cyane umuntu agusubiza inyuma uwo muntu nubwo mutamwankana je nk'ubu je nzi ko atacumariye gikomeye sindakwanka muko sindakuwama hafi il faut ko wama hafi umuntu afitiye akamaro rero nk'ubu arashobora kuba afise abandi bantu bagendana keshi bamfitiye akamaro ariko ni kibazo nifuza kubaza mbega Abel kubera iki yore ababa victime misi yose kubera iki ari waje agwa mu mporero misi yose kubera iki Abel nako ndikigugu ndikigugu sinzi ingene babaho mwisi oya hari ibintu bimwe ndiko ndamenya jene ingene meze keshi meze nk'igitambambuga meze nk'ikintu c'icana gitarakura nyina ibintu ngenda ndabamo nkasanga ibi nibiki ibintu bigenda birangwa ko giturumbuka mumva rero ndiko ndakura ndiko ndakura basha naco gituma natanguye najishwe bavuga ati jama ifo na mini gare ndakugare umutima ntawugira Abel je nibonyanga ni ngombwa nanje ngare basha na gatoya ari barayitabera imbwa Abel navyutse uramaze kubona imbwa yaruce ntibaho oya ntayibaho kabisa ntayibaho ni nkuko rero nawe bari ibintu bitagusa umutima wawe ntukubereye sinzi kwere birisho gukundira sinzi kandi nuko umutima rero hazoza nabandi uzoguma bafasha ukunyene bagenda baguhemukira ko na Yezu tuma tumuhemukira kandi nobo ndavise benshi ndiko ndafasha kandi nabo nyene uriteze ivyo bintu oya je ndabafasha tu bakarengana nabi Kwibana ari ngomba gutwenga Abel kwibana ndashaka iki kiganiro mundi gabuze kiti kiganiro mundi musi agatanga cyatumye ndondera aje kunkura nk'amajambo je navuze ati nazi gusa urabizi we turahuza mu biganiro we turakunda nabe urabizi kandi je nakoresha iganiro je ndababa kandi ndashaka iki kiganiro vuba mundi gahunda ko ndazi ko abantu banje ngakuru umwanya wo kuvuga ati Beni uwo muntu turashaka garuka jewe ndahari abonye ahomba urazi ko ntiwaruza ahombo ariko wahamenye kandi abona n'inzu nziza Beni ni gwawe ni nziza sana none ko ari homba ni gwanje nariho imodoka kandi Abel ari mu bantu bambira abakinyi babererese adatwara imodoka umwaka wose arahinduka kuri cyabi wowe mu film asori wewe mu film asori ni giki imiti ngo je ndayikoresha je nama nanyweye paracetamol nama nanyoye ikinini nama je ndakoresha imiti vrai wana miti ukoresha jewe basi ikirundi iyi tari ikirundi ni kinini kogwa mu vyatsi paracetamol kogwa mu vyatsi ijya yose unwa ikogwa mu vyatsi wemera imiti y'igifaransa cyangwa y'igihindi yose ni ivyatsi kubikugaya y'ikirundi kuri kintu bayita ko ari imiti y'ikirundi rero ngo ijyaye ngo n'ikirundi ngo siyo kwa muganga nuko gusa bajya bayikora batararonka ubuhinga bwo kuyihingura ngo ibe inzobe bajya barafata iginini bakagira inzobe kigatukura kikera kigasabvere mugo ni ivyatsi none ni iva hejuru man kuko burya Imana irema abantu niyo dufata ikiri iterambere itaraza amavuriro ataraza abantu ntibabaho ntibivuza ubu nyene tuvuganye ukuri nimba uri umuntu ufise imyaka ikwiye ntuzi ko hari abantu mu isi baba ahantu mu ishamba batanazi batabayeho nka twebwe nimba horo kurikiza ibintu by'ibiganiro ukamenya ivyisi hari ahantu haba abantu bibera mu ipori batambara bafata akantu bakanyegeza uku gusa aha hose hagaragara ariko ugasanga barabaye none bavugwa niki Imana iremisi yacishaho n'ibintu byo kudufasha kujya yashizeho n'ivyo turya ugenda ukarimuka ukabona bizukurukayo man bivahe bijya kututera ikigori gaja kizukurukana mwo ineti bihumbi wewe ugibona we ari ibintu bisanzwe washira nk'umugozi w'ikijumu ukava mu ivu ukaza ari kijumu bijya n'ibintu bisanzwe bijya n'ibintu Imana yishire byose hari yo stock hari imiti hari ivyo dufungura hari buri kintu cyose cyo kuvuga imiti kirundi
man ukabona umuti kirundi uvura kubita koresha kandi asha muri no misi kweri wese yayikoresha cyane aho ushaka bivugira imiti kirundi ntibaraguha bimwe bigezweho ntibaraguha ibigezweho niyo mpamvu nico gituma niko ndavuga ati nivyo ngira mvuga ati mbega Abel kasazi afise ruvuga nk'abantu benshi ruvuga bamwije mbega Abel naragira ruvuga abantu bamugirira nabi muri iyo nzira ga Abel bakaguha isubo bijya bigezweho man bijya bigezweho nta muntu atarabifungura niyo mfungugo igezweho ni imfungugo igezweho nabamaze kubigutamika kama marika ni imfungugo igezweho ni imfungugo igezweho umva ndakubwira iyo igiti igiti cy'umwembe gishuri camye gihishiye gitegwa mawe je nimba ubona abantu baba bagira iki ega ndarenze ibintu nkora birabarenze ni nayo mpamvu bakubwira ngo bibambona birabarenze bararaba aha mwigura abantu benshi abadoktora abagize ikibaminuje bagiye no hanze izina rya Abel bataje bafise bashobora akakajama kanasema ngo nakaboyi ngo hadandaje imihwi biteka guma gukora ibintu abantu bose bakabikunda urumva ubwenge hari ikintu bataramenya ubwenge ni ndemano man ubwenge bwo mu ishuri nubwo kugira ubwenge bwo mu ishuri kugira urondera icujya nk'abandi no kwiga umwuga ugira ukubeshe wowe uja kwiga mu ishuri wari kuriga uzomenye no nimba warize journaliste nimba warize iki ni ibintu wizogira bikubeshe ubwenge bwo mu ishuri butandukanye n'ubwenge naturel Imana itanga rero je ubwenge Imana itanga ndabufise ndi dogitora mu bwenge Imana itanga urumva rero uravye nta buhinga burimo ku buryo woba mu nyisi ngusange nturafungura kuri rya fungu man ubu rero ho ni benshi man ni benshi uzoca wishinga uvuga ngo miti y'ikirundi man uzopfa mu isegonda n'abantu biriko barapfa base kunywa imiti y'ikirundi babahaye ishano ngo nini ukarotombora umuntu arutsa genda sawa akurutsa ivyo bintu uzana nibiki biraharawe cyane biraharawe kandi babireke mana abantu rega baratwonona urazi gituma batwonona je umunsi bari imishano ntavyo mwamenye aberatera imbere agacosha kumugirana none jewe wene muteye imbere gumana ivyi wawe nje gumana ivyi wanje umunsi je bamishana nkaza kunywa umuti ntavyo namenye ko je simbona popiriye ibintu kuko je sinopopira ngo bampaye ishano kuko si ikintu catari kiba kibaye wabera koze je mpopira ibintu vyanje nakoze vyakamaro gupubira ko nahawe ishano mengo ndiko ndapubira umuntu atanga ishano kandi ndabanka abantu batanga ishano ndabanka kuko banabireke je sinogira promotion abantu batanga ishano mugabo je nagenda umuti bampaye waduze ibintu nivyo munda byose nkumva biravuye mani baratwononera vraiment hamwe nubwo uri kurakira uhakwasiga gato ivyo munda bikatuka byose we nubwo uri kurakira uhakwasiga gato hamwe wiyumvira ati none nk'uyu muntu vraiment ashaze kunyica n'umwana ukumvura babaye aho uri kurabidoha muri douche ubwenge bwose ukagenda abo bantu babireke batureke vraiment batureke ibaze nk'umuntu agira uko agahishano nk'akana mani k'imyaka 2 ibaze ingene bibaza bijya bintu akana k'imyaka 2 ko barakaruza wumva kamererwa gute abantu mwisi kwiki bameze gusa rero umwanya umugendo natahura ntako tuzobagira kuko sije nabazanye muri iyi si iyabazanye kubera ikibareka bakaguma Imana iraharira bareka baguma biberaho neje ndabigenze gute ibaze je ndi Imana no kubura hari abantu usanga ntaco bamaze mwinosi ahubwo kintu nabonye duse nukurondera duze ya appareil detector nuvuga ishano umuntu atagisha tukamenya hari tukagufata ego vraiment detector tukabakura ubunya vyabaye ingeso hatari ugendana n'umuntu kabirukaza mu nguje bamuhaye ishano kandi ugiye mu mateko y'igihugu bakapfa bakubwira ko bitaba ntibiba ugiye kwa muganga bari guhaye umuganga akavura akabona turacikana agahujya karatiwe simbira kuri 14 mu Kamenge wa aho rabakuriye nk'akara kubera mu mateko y'igihugu ntibavyemera sinde gituma batavyemera kandi birembeje abantu farmasi gafise wa muti upima isumu ma farmasi baraza bakagupima gacaho ubu yesi no nkumwijambo rimwe niyo yovuga nk'abantu basanzwe bakunda film bakunda Abel duwayo bakunda novuga abakinyi bose bamareresi niye jambo uvuga wobwira abantu muri rusange abafana bawe Abel abafana banje babwira babandanye badusupporting badushigikire badufashe gupartager kandi abantu babona nyene bwa mbere batugire subscribe ugira bagume babona ibikorwa byacu kuko turiko turakora kandi nta guhagarika twebwe ntibizoduca intege sindociga intege nibihuhusi intabihuse bizonca intege bugiye uri mu kintu kanaka ubufisi inumbere je nubwo mwonyanka nubwo mwongwanya nubwo mwongira iki
filime nta buzima ndayikenewe nta mahera arimwo mugabo ndose akaryo gato nzokina kandi ndashimishwa no kuba ibyo nkina abantu babikunda kuko iyo bankira ibintu ntibabikunde mba naracitse intege simba nkibandanya mu gukora nkina nkabona abantu abamama abana iki baranezererewe reka mbandanye nitangira inyigisho byaba gute nubwo navuze ngo ntiba nta na kimwe kuko tuza muri sinema ntabwo intumbero yoba yariyo intumbero ya mbere aho gira dufasha abantu abarundi dufasha abantu babone message naco bituma jewe mu bantu bambere nkene gufata imitima n'abarundi abanyarwanda bumva ururimi rwanje ivyo byongereza n'ibiki bigende mu bwongereza nabo nyene baze bamenye ikirundi kwa nibazo je nkene abarundi bazovuga ati hari umuntu abaye wa Beri yarafasha mu bintu kanako sinema zirafasha harimo inyigisho ega bya dukina ukemera ukitwa maraya utariyo waca no mwibarabara akagutuka nguri maraya nuko kabatinye mwibarabara cyara akana abana bama barankunda muri minsi barampagaritse bariko barandamutsa ndabaramutsa umwaca avuga ngo mugabe ngo asha ngo ukunda idemo nashavuga ati je ndazikunda nyene none je ndazikunda neje ndanga idemo yoba nanka idemo madamu sine kumuzana yikuza gukora iki kwirirwa mvarararanteri yasho pireje ndakunda idemo ntarumva ndakunda idemo kandi isi itari ko bakobwa niyo mugabo hari gukunda ukarenza hari gukunda umwe agukwiye babitse ubumwe no Abel ndagushimira cyane Abel nenda gushimiye ndagusabye gahunda yindi basizo uri kurakina film muzo uri kuri teaho uzomamagara okay nzokubwira uri kuri telegira ubone n'abandi abantu babifuza kunya ama behind the scene kuko nka behind the scene zibaho je ndaziba zitwengeje ziba zirenze nyine nawe urabyumva kuko kajya ka video ndazina gacisha muri kino kiganiro abantu baraza gutahura impamvu natwenze ngurumva ngo ari gusanga umeze mu givyo navuga byarumvikana urumva yo batuye baswaye ngo unamuwaza ngo awana ngo nta kintu mvise ngo nta kintu mvise ruguru kwiba abera aho bwati mwari gusanga imeze ukuguye gato abera ndagushimira cyane man urakoze uzogaruka ntari tuzasubira no gutaha rero subscribe bye bye